Ego turagarutse mu gice cya kabiri tubandanye n'ikiganiro. Ngira amashoboye kumviriza ibyo nyenicubahiro mukuru w'igihugu yashikirije, aravuga yuko ibintu amatohoza bagize mu gihugu basanze ko abanyagihugu baguma barira ibintu bibiri canke bakeneye ibintu bibiri. Ikintu ca mbere bakeneye n'ubutungane, ikintu ca kabiri yavuze ni kuva mu bukene. Murumva yuko ubwa bukene aremera yuko mu banyagihugu ubwo bukene burimwo, si kibazo cyuko toharira canke gute. Abanyagihugu baravyivugira bo nyine ubwabo bakabibwira umukuru w'igihugu yuko bakenye. Tugaca tuja ku kibazo cy'ubutungane. Twumvise ibyo yashikirije, aravuga neza yuko abanyagihugu nabo nyine baravuga, mbere we yavuze neza ibyo marimo ahejeje kuvuga mushinga ntahe Clement. Abanyagihugu baradoma ku rutoki bakavuga amazina y'abacamanza bagiye biturire bakizangondagonde, bakavuga n'amazina y'abacamanza bacimanza zigororotse batajya ibiturire. Akabananya avuga yuko abatajya ibiturire bakongera bagacimanza zibereye, abo bitwa n'abagenzi babo yuko ari bikashi. Akongera akavuga yuko ni bake cyane uravye igitigiri c'abacimanza za ngondagonde canke bajya igiturire. Reka muce mudugira ku cimve mwari mufise muvuga muti uwotora ico kibazo ni twebwe twese abarundi. Bandanya aho nyine turaza kubabaza ni mwaheza icimviro canyu. Murakoze cyane. Kuri iryo jambo mukuru w'igihugu ariko aravuga, niho twariko turaja. Ikibazo cy'abarundi twese, urufunguruzo nitwe turufise. Kuko ntitugomba kwama turiko turarira kandi dufise inyishu y'ikibazo. Kuko nimba abanyepolitike uyu munsi aribo bariko baradukorera nabi, burakeye tubahindure. Nimba mu bucamanza uyu munsi hariho abantu bariko baradukorera nabi, niho kitumubona umukuru w'igihugu no munsi ariko aragerageza kugira icyo no kwita reforme muri justice. Sinzi mu kirundi ko nogerageza ariko haraba impinduka. Uramaze kubona abashikiranganje bamaze guca hajya. Donc hari rero ibintu biriko birakogwa, twe turegereye ubucamanza turabibona. Uyu munsi ntibicoroshe ko ushobora kwihererana umuntu ngo uriko uramurenganya ngo kubera yambaye ikoti cafuye. Ntivyoroshe uyu munsi, ariko muri kahise byarabayeho aho umuntu atagira amafaranga, atagira ijambo. Ariko uyu munsi inzira turiko turajamo, kuko sinavuze ko twahashitse, sinavuze ko twashitse aho twisanzuye ngo ubutunzi bugemeze neza canke ngo ivy'ubutungane. No, turi mu nzira y'ukubi kugeraho turyohererwa natwe ubuzima nk'abandi bantu bo kwisi bose. Ariko rero urufunguruzo ni wewe na jewe na Eric turufise, kuko iyo tubayeho dutana kw'imyikomo canke tuvuga umengo hariho bamwe tuhebeye ibintu canke bamwe bariko barakora ibintu nk'uko umengo ni intakogwako, naho rero abarundi twihendera. Nta muntu numwe w'intakogwako, nta numwe. N'umukuru w'igihugu tukoreye nabi buraca tukamuhindura. Erega niyo demokrasi twagiyemo. Uyu munsi turacari muri ba bantu biyumvira ngo urumva nta matora aba. Ukiri muri ba bantu biyumvira ngo nta matora aba, nta n'impamvu yo kuja kwiyandikisha ngo dutore. Donc reka rero tubanze tumenye yuko ibi ivyacu ari vyacu kandi ari twebwe tugomba kubihindura. Badukoreye nabi tubahindure, badukoreye neza tubongere. Rero icyo novuga, umukuru w'igihugu ariko arakora, ageze mu myaka ibiri. Sinzi yuko turavye ivyo ariko arakora tutumushimira, bivana n'uwo ari we wese. Umwana ashobora kumushingimira canke uwundi akamugayira, ariko aragerageza gukora kugira ngo dushike hamwe atawurira canke atawutumwiko mu kuwundi. Ivyo rero avuga n'ukuri, abacamanza barabayeho n'ubu barahari. Utose uri fuku yamana katsi mu ntoke akakamiza mu jisho ryayo, kuko igumira kwiyisurirako. Rero kubera abarundi ni bimwe nariko ndakubwira ati hariho faze y'ubwa mbere twarenganye, turaza muri faze ya kabiri yo kwiyumvira gukundishwa igihugu, gukunda igihugu no kwiyumvamo ko igihugu ari cyacu. Kuko nimba tutaramenya yuko kubabaza Eric mbabaje abantu benshi, aho naho dushobora kugera.
no kubanza kumenya ese wowe wambaye toji ugaca urubanza rubabaza Eric urazi umurongo uri nyuma Eric w'abantu bubabaje nk'uruvyaro rwiwe no kuvuga iki ubutungane butariho nta terambere rishoboka nico gituma rero twende dushobora kubanza gusimbira ku iterambere tutarashiraho ivyibanze ntibyashoboka ko dushobora kuronka iterambere tutagira amahoro twarayarose ntitugishidikanya ku vy'amahoro ico ntitugikekeranya ko nimba twararose amahoro uyu munsi reka rero tuje mu yindi faze ubutungane kandi nibaza ko umuntu wese yoba ari mu butungane azi neza ko atahazodusigira kuko urubanza iyo uruciye uramotiva hari ivyo umucamanza aramotiva ntabwo urubanza ushobora kubura uwaruciye rero nico gituma mu vy'umukuru w'igihugu no musi ariko arakora nuko nimba waragerageje gukurikirana mu majambo yagira avuga muri kahise yaravuze ati ubu umucamanza azoca urubanza tugasanga yaruciye uko rutategerezwa gucika ahubwo tuzomukurikirana naho rero mvuga nti dushima aho turiko turaja dushime naho tugeze kuko tubanje kunegura aho tugeze bica bidusubiza inyuma cyane kubanza kwiyumvira muri kahise ariko aho tugeze ni heza aho ngeza kubona ni heza ibyo tutarashikako nibyo tugomba gushikako gira amahoro Ego cyane murakoze muravuze ibitari bike ariko hariho ibintu bimwe twebwe canka abandi bantu bagenda baravuga natwe tubona yuko byoba ari byo nibyo muravuze ko umukuru w'igihugu yavuze yuko abacamanza bazocizo manza zimeze uko bazokurikirana bagahanwa ariko ngira muribuka neza muri mu Burundi ibi byo si ibintu bikazotunyega kutunyegeza canke n'ibintu muzi hari abarundi batari bake ugiye kubaharura n'ubu ugiye kubuhinga ngo rukarabumenyi ushobora kubironka ukanabaharura hari abarundi batari bake barungikiye ubutumwa nyine cubahira umukuru w'igihugu kubijanye n'ingorane bahuye nazo canke bahura nazo mu gisata cy'ubutungane abo banyagihugu ni benshi cyane ariko nkuko mwabivuze nimba yaravuze yuko abakoze ibyo bintu cyangwa abakoze abaciye imanza ukutariko n'ibindi bashobora guhanwa nico gituma twari tubabaje natwe duti mbega nka mwebwe mukora mu gisata cy'amategeko abo mwoba muzi abacamanza mwovuga naho mwofata kuva mu kwezi kwa mbere gushika muri uku kwezi mukamvuga muti turazi abacamanza babiri bamaze gucibwa imanza canke bamaze gufatirwa ibihano urashobora kutubwira igitigiri kuko imanza tuzi zicibwa mu nzira zitarizo ni nyinshi cyane izi mbere washaka izo mavuze ngo zigira umucamanza ategereza gutanga motivation ya jugement yiwe canke impamvu y'ukuntu yafashe ingingo hari abacamanza bafata ingingo badashize n'impamvu ugasanga mbere hari abafata ingingo atari batayifashe nka sentare bakayifata ari bonyene ku gatwe kabo kubera ari umukuru wa sentare kanaka agaca avuga tereka je mfatiye ingingo yo gukora ikiniki kandi iyo ngingo yategerezwa gufatwa na sentare ariko bakayifata ari umuntu ari wenyene abo barahari ariko tushaka tumenye ku bwanyu mwebwe amazina canke ibiharuro tureka amazina ibiharuro by'abacamanza mumaze kumva turetse abaduheruka kubona barahinduwe mu buzi bwabo birashoboka ko baba barahinduwe kubera ivyo ariko abo mumaze kumva mwebwe bamaze kuhanwa muri uyu mwaka kuva dutangura mu kwezi kwa mbere ni bangahe nimba mutazi gitigiri ntaco tuja kumushinga nta Eric kugira ngo nawe nyine agira icyo avuga kubijanye n'ibyo butungane Bwana Irere jewe nibaza ko nshobora kubivuga ko amajambo atari menshi cyane kuri ico ngira ngo tushobore guha Eric ijambo nawe burya ikintu cyambere nagomba ndakubwire leta n'umuvyeyi leta n'umuvyeyi kandi leta n'umuvyeyi w'abantu bose leta n'umuvyeyi w'abakoze amakosa ikongera ikaba n'umuvyeyi w'abadakora amakosa umbajije igitigiri cy'abamaze guhanwa ntaco no kubwira kuko ntaco mfise kandi sishobora kukubwira ibintu ntafitiye ivyemezo ariko ico ngomba kukubwira nikiye burya imbere y'uguhana hariho guhanura rero nimba uyu munsi umukuru w'igihugu ari muri iyo mobilisation canke moralisation sinzi ko ariko nocita kugusensibiliza kubwira abantu umenye yuko hariho igihe kizokwirikira citwa kubahana
uyu munsi nimba ariko arabacira agace akababwira ati yamara mugabe murabe hariho rero ikindi gihe uhajya ntuhave bivuga ko ariko abivuga yuko adafise amadosiye canke adafise ibiharuro vy'abantu reka tubacire aho nyene tubacire mu aho nyene mbega none muremera yuko amategeko mwe musanzwe mukora mu by'amategeko muremera yuko amategeko agenga abarundi bose icarimo kandi ukoze icaha naho bari umutegetsi ahanwa cyo kimwe n'umunyagihugu nimba hari abanyagihugu bakora amakosa bakiba bakica bakagira yani makosa ntibahanugwe ariko bagaca bahanwa ariko hakaba abategetsi bakora muri leta bakora amakosa nk'ayakogwa n'abanyagihugu basanzwe ariko bagaca babanza guhanurwa ndabaha akarorero mu mwaka w'ibihumbi 2019 mu kwezi kw'icumi nimba ntihenze uwahoze ari umushikiranganje w'ubutungane ico gihe yaragize inama n'abacamanza n'abashikiriza amanza muri zone sinzi ko ita zone canke commune ya Ntahangwa amasanamu n'amajwi turabifise ni commune yego amajwi n'amasanamu turabifise turashobora kuvyereka bariko baradukurikirana yaravuze neza yuko ahaye ikigongwe yaravuze amakosa menshi akogwa n'abacamanza azi aravuga abiba abakorana n'ibisuma by'amatongo y'abanyagihugu abafungura canke abatorokesha abantu baba bafashe abana ku nguvu abana b'abakobwa ku nguvu n'ibindi yavuze ibyaha bitari byinshi bikogwa n'abacamanza n'abashikiriza amanza ariko yavuze ati turi muri tugiye ngo turabahariye ariko tugiye kubaha ibyo muzokuzuza impapuro muzokuzuza zerekana yuko mwese mwiyemeje kuzokora neza uzokora amakosa azohanwa n'ibindi aho hari mu bihumbi 2019 nimba tutihenze none ico kigongwe iyo leta ifise cyama kija kuba camanza gusa n'abashikiriza amanza nikije ku banyagihugu bakora ivyaha iyo leta ntimwumva yuko bari leta ihagaze kugukingira ikibaba abari muri iyo canke abayikorera bakora nabi urumva ubu mwavuze yuko nyine cyubahiro yo bari mu mugambi wo kugira ngo abakosore canke abigishe leta n'umuvyeyi iri kwirahanura n'ibindi none bazohanura kugeza ryari twatanze akarorero ko mu 2019 barahanuwe barahawe ikigongwe none kuva ico gihe ico kigongwe nimba batakurikije ibyo bategezwe gukurikira ubu tugeze mu 2022 babandanye bahanura mbega ujya munyagihugu yarenganijwe kandi mwabivuze neza cyane mwavuze muti iyo umucamanza arenganije umushinga nta Eric ntibaze yuko abarenganije Eric abarenganije Eric n'abari nyuma ya Eric bose nukuvuga abana biwe bene wabo abakomokako n'abazomukomokako none iyo leta yemera igahanura umucamanza amaze imyaka n'indi ariko arahanurwa ariko igacireka uwarenganijwe akabandanya abaho nabi yararenganijwe mwumva no n'abari leta mvyeyi canke ibari leta ihagaze ku ruhande rumwe ndabibagiye Eric murantunga Eric reka rangize ncengaruka kuri mwebwe Eric kuko we nurabi by'amategeko asanzwe abikoramwo nashatse numva iciyumviro imbere ko ndakugaruka ko Eric mudutunga umbajije ikibazo kigoye ngira ngo cari kwishurwa n'umuvugizi wa leta kuko leta ntayovugira urumva oya naco mwe mwishure nk'umunyamategeko mwishure nk'umunyamategeko uko mubibona muri rusangi nta muntu ari hejuru y'amategeko ariko rero hajye uko ubutegetsi bukora nibwo butanga intumbero y'uko ibintu bikorwa nimba bahisemo kubaha icyo kigongo kuko jewe ivyo ntavyo numvise no bandiko ndabesha ngira ngo biri muvyo ntakwirikiranya kuko ntitukwirikirana vyose nimba yabahaye ico kigongwe birashoboka ko hari ibintu yoba yarafatiyeko ivyo ntana birebire no bitebako rero nibaza ko leta ikintu nyamukuru ari kugira ngo inezereze bose
abatware n'abatwagwa yego cyane ariko na cyane buriya hanya n'umutware n'umutwagwaga umutware nawe n'umutwagwa kuko nta utwara adatwarura no kuvuga nimba wibaza ngo uyu munsi uri ku kirere ejo uzoba umuntu mutoye ukenera ubutungane yego cyane rero no kuvuga nta muntu numwe ashobora kuvuga ngo ariko arakora ibintu ku buryo atazobikenera nta muntu numwe ashobora kuvuga ngo ariko arakinisha ubutungane ku buryo atazogera igihe nawe abona gukinisha ubutungane cyari cyo ngomvye kuvuga iki mu ijambo rimwe icyo ngomba kuvuga umuntu wese wibaza kuri kurakinisha ubutungane ni nko gukinisha ikara ryaka mu ntoki kuko ubukoresheje nabi ejo nawe buzogukorera nabi buzoguhindukirira nicyo gituma n'ibimwe nariko ndavuga ahubwo tugomba kumenya yuko tugomba kumenya twese yuko ubutungane ari ubwacu si ubw'abanyepolitiki si ubw'umukuru w'igihugu si ubw'abashikiranganje ni ubw'umurundi kuko imbere yuko aba umukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganje ni umurundi yego cyane tumaze kumenya ivyo rero tuca tugomba kumenya ati mbega bwokora gute irega irere ni bimwe nta terambere ry'umurundi umwe ribaho nta n'ubutungane bw'umurundi umwe bubaho ivyo rero tumaze kubimenya biroroshe ko n'ibindi tubikosora icyo nagomba mbandanirize ko nikihe ku byo wavuze byose burya nta mucamanza c'urubanza rumwe urubanza rucibwa na siège nta mucamanza umwe aca urubanza sinibaza nta byo ndegera mbona hari imanza tuzi zaciwe n'umucamanza umwe rudende rwategezwa gucibwa na siège ntaco no bivuga ko nimba zarabayeho izo nizo zukwerekana riga nico gituma uyu munsi tuvuga ati iriga nico gituma tugomba gukosora ibidako none nimba hari abantu babayeho bigira babugabo bwiga ba nico tugomba gukosora uyu munsi ikindi naco nagomba ndakubwira burya hari ikintu nagomba ndakubwire wanashaka gishobora no kuba kitonezera benshi canke gishobora no kuba co babaza bamwe n'abandi harya amategeko so kuja kuburana ukuri gusa ni no kuyamenya jewe ndashobora kugenda nkavuga canke naho noba nakubitiwe mu isoko mugabo kubera ko ntashobora kwerekana gushimangira kugaragariza umucamanza yuko nakubiswe ntakiba urubanza rutari bwo rero abarundi ntabwo bamenyereye gukoresha abavoka umurundi agomba kwiburanira ntushobora rero kuburana utazi amategeko kuko ntumenya itegeko rigukingira ntumenya n'itagukingira yego cyane ejo bundi nari mu rubanza muri uko nyene ndabibamo duhurira n'umuntu yariko araburana umuntu ariko araburana ministeri publique iramwagiriza ivyo yakoze aburana yemera icyaha ivyo mu mategeko birabaho aho umuntu ashobora kuburana wemera icyaha cyangwa ukaburana ubwihakana aracemera baramubaza ati none witeguye gukora iki ko wemera icyaha yari umuntu wanashaka yagirizwa amafaranga atari na menshi cyane amafaranga 220 avuga ati amafaranga je uriya muntu ugiye atangirira nabi nari niteguye kumuriha ati kandi n'uyu munsi nditeguye kumuriha ati none usabiki ati usabiki ubutungane ati jewe saba yu nsubiye inyuma ministeri publique yari yamusabiye imyaka 2 yo gupfungwa ati jewe saba ahubwo ko bomfunga amezi 6 ati hama nkari kugwa iyumvire rero wewe uri nk'ugiye nko kuburana ukacuvuga ati wewe wisabiye ko bakupfunga amezi 6 urindi jambo uyu muntu yemera ko yakoze ivyo akemera ko yiteguye no kuriha ukuri kuguhama kaja kuriha amafaranga mugabo wewe uvuze ati jewe ni mumfunga amezi 6 ntaco undi kuri murindi jambo ngomba kuvuga iki hari igihe rero twe tugomba kwibaza yuko abacamanza umucamanza bugiye ariko araca urubanza bw'ivyo wavuze hari ibintu bitatu bishobora kwerekana nk'iyo mu bintu penale par exemple by'ivyaha ikintu no kwita element legal ikintu donc ko ico kintu kijanye n'amategeko element moral yuko ico kintu wacabayeho habayeho intention habayeho kuciyumvira no kugikora donc materiality ico no kwita materiel donc ni ibintu bitatu element legal element moral na element materiel mugabo wewe ugiye uno munsi ukavuga ngo jewe ngo naka yarankubise mugabo uterekana n'ahantu uvyimvye canke bakuriye ugwara umucamanza biramugora kugira ngo ashobore kwemera ko wakubiswe naho wowe warakubiswe by'ukuri
mu ijambo rimwe rero abarundi ntabwo bamenyereye gukoresha ababigenewe mu gihe rero abarundi bataramenyera gukoresha ababigenewe niho bama bariko baratsindwa ukaca ubona umuntu ajararira ngo urumva ngo barantwaye itongo iryo tongo ni washoboye kuvuga ko ari iyiwawe ntabwo wewe washoboye kubivuga nubwo ari iby'iwawe by'ukuri nubwo bakwivye by'ukuri ntushobora kuvyemanga ntushobora kubisigura imbere y'umucamanza umucamanza rero nawe ntakorera ku bintu jewe naho noba nzi yuko wewe Claude wakubiswe je simbi isura yawe je ndiko ndaca urubanza rero naho hantu mvuga ati rimwe by'ukuri ivyo nubwo bihari ugiye kuraba izo manza nyinshi nta bavoka zakoresheje ugiye kuraba izo manza z'abantu benshi uzosanga bariko bararira ni manza zitabamwe abavoka kubera ko umwavoka arakubwira ati ibi ntibikenewe ibi ntibikenewe ibi birakenewe mugabo wewe kubera wagiye ukibaza ngo kuja kurira imbere y'umucamanza bimuha kumva kubabaye canke kumva kubabaye bimuha kugucira urubanza guhiza suka abacamanza bakora abacamanza bakoresha amategeko hama karaba yuko ivyo uri kuravuga ushoboye no kubisimangira hanyuma yeze kubisimangira akavuga ati yego umuntu ari mukuri rero murindi jambo kugira ngo duhe ijambo uwundi nuko umuntu wese yomenyera gukora ivyiwe jewe ngwaye sishobora kwitira urushinge canke sishobora kwiyandikira umuti naho nobanzi ko ngwaye umutwe ndabanza nkagenda nkabaza docteur akambwira ati uyu muti urakora canke fata uyu mugabo twebwe uyu munsi tugomba kwikorera ibintu tugomba kuja gukora ibintu tudakora hama tumaze kubikora nabi tukaje tuvuga ko baturenganije nivyo no gerageza kuvuga Ego cyane imbere ko tuja kuri Eric ego twumvise ibyo mwashikirije byinshi ariko mu mamanza canke mu barundi batari bake bagiye barashikiriza ibibazo bafise haba mu bijanye n'imanza z'amatati canke n'ibindi benshi muri bo barafise abashingwa manza kandi umuntu agiye kumviriza ibibazo bashikiriza urumva neza yuko ari kibazo naho umuntu ataba afise umushingwa manza atahura neza ikibazo aho kiri kuko nk'akarorero wumvise umuntu avuze ati naratsindiye urubanza ntsindiye urubanza sentare iraza iranshikiriza hanyuma mu nyuma iyo sentare nyine yanshikirije iraza gushikiriza wa wundi natsinda mu rubanza yaramaze kunshikiriza uca wumva ko ngaho hariho ikibazo ico kibazo nikiba kivuye yuko atamushingwa manza afise canke urumva ko haba ari ikintu kiba cyahindutse umuntu atabazi gituma cyabaye kubijanye n'imanza reka maranye gatoya kubijanye n'imanza z'ivyaha nazo mwavuze yuko abarundi bategerezwa nivyo kurondera ababafasha mu bintu by'imanza uretse ico hariho abashobora gufatwa bakaba barafunzwe iby'agateganyo bakagirirwa byo tokwita nko kuborezwa igufa ugasanga abogiye kubafasha abashingwa manza babo ntibahawe uruhusha rwo kuja kubaraba kuja kuvugana nabo n'ibindi urumva yuko bigoye naho nyene kugira ngo ko tumaze kumva uburiro bw'abantu bavuga bati nakamazige kingano ku afunzwe ntarabonana n'umushingwa manza wiwe nibaramuha uruhusha rwo kugira ngo bavugane urumva ibiba ariko birabera hiyo nta umenya ibyari birashobora kuba ari karaburizwa igufa n'ibindi amajambo bamukuramwo bakayamukuramwo ariko araburizwa igufa ibyo byose nta ubimenya urumva yuko ku mpande zose haba hakiriho ibibazo sinzi rero uko tuja kwa Eric cyangwa nimba hari cyo washatse kuvuga imbere ko tuja kwa Eric reka mvuge katoyi hama utuja ko Eric reka mvuge ko katoyi yo mufise kwere ku mwanya imbere yawe aho uyu mwanya avuze nyene naco turaza kuguha umwanya Eric twihangane tuza kuguha umwanya mvuga imisegonda wanashaka nta nabyo ndavuga ko kuri cyo uvuze hari ibintu no vuga bitari byinshi cyane kugira ngo Eric nawe ntashavure ashikirije hariho igihe usanga nk'umuntu bamuciriye urubanza hanyuma uwunda kunguruza iyo ibyo muvuze turabyumva ariko murumva icyo cyo tuvuga nuko atakunguruza kuba kwabayeho kuko iyo abukunguruza kwaba kwabayeho nukuvuga yuko urya muntu basubiye kuza gukura mu itongo baramushikirije
aba yarayitavye yaragize icyo avuze mu gihe urubanza rwunguruzwa, ariko ni umuntu aba yaraciriwe urubanza muri sentare kanaka ikamushikiriza, ariko akazabona inyuma y'igihe kingana uku atahandi hantu urubanza rwagiye, akaza yumva ngo ya sentare iragarutse ije kumukura mu itongo kugira ngo irihereze wa wundi yatsinda. Ayo rero niyo ya makosa yo gukosora, nabo bukudoma ku rutuki, ni bimwe twariko turavuga. Nabo rero bukudoma ku rutuki, nimba ivyo byoba byarabayeho mu butungane bw'u Burundi, nabo bukudoma ku rutuki, nabo bukudoma ku rutuki. Reka tuduhe ijambo Eric. Twavuze byinshi, mutwihanganire, twari twaronsa akanya ko kubaza ibibazo bijanye n'amategeko ku busanzwe abikoramo. Twavuze byinshi mu bisanzwe by'amategeko baracimwe mu kindi bakintu udashobora zitaha. Hari ibintu byo bitagikanga abarundi benshi, kuko uvuze abavuga ko bize amategeko sukuvuga yuko buryo ari baba bazi gutumbereza ibintu. Cyane ikintu nabonye mu myaka maze za imanza nabona bagiyemo zindaba zaba n'izabandi nakurikiranye muri sentare canke mu buryo naburiya, nasanze burya umuntu wa mbere kumure Imana yahaye ashitse amazinda, umuntu adashobora kuvuga ikintu n'ibintu yavuze, kandi barya abantu bajya atabaye amategeko yo kwiga bakintu. Eric tukumva sinzi ko ubushinga na Clement kumva neza, je ndakumva ariko iju ntirimeze neza. Ariko reka toyingera yo kwegera. Ijwi riraza neza. Yego, ubu turakumva neza. Nako ndavuga nti ibintu bijanye n'amategeko so kuvuga ngo kugira ngo umenye ibintu bimwe bicumbera kubanza kwiga amategeko. Igihe imyaka maze hari imanza maze kujamwo zindabaje binye kwita kiwanje. Maze kujamwo nk'ikira byo kuraba abagenzi bitwariye. N'izindi yo mvuza kandi hagira nkaraba ingene muri sentare imanza zibanishwe n'ingene zicibwa. Ariko ku bintu by'iwacu Burundi n'ahandi ndiko nsoba mu muri ibintu by'iwacu Burundi biko nabibonye byobyo ni bake cyane bakinkangura bashingwa amanza kubera igituma kugira ngo ndashike kinanga amaze asubira inyuma gatoya, kuko ni ikibazo nabaje mvuga nti mbe ubuye turi mu ntango za muka 2022 ugeranya n'ihe myaka unegura kuko yavuze kuntu zeko nuvuga ku mayange muri makeya ibyo yavuze 2005 ari n'ibindi 2005 avuga ko natanga igihe kiza ku Burundi n'abarundi ko bari baje cy'ukogorora gushika kuri n'abandi kumbure ikibandanye mugabo atari ku Barundi benshi. Nagomba kwibutsa abarundi basubiza nje bari ko atanga akoze muri cyuzo utungane bivuga byo kutarenganya abantu. Sinibaza yuko hari inshuti n'abagenzi imiryango akoze marika mission ndayize 10 n'abandi bapfunzwe akoze yuko bageze kubashatse gutsinda ubusigi kubashatse gutigeze baho. Ivyo byaragaragara ko byari ibintu nyuma nico kimwe Eric aravuga ngo byari mu gihugu guhera muri 2009 gushika muri 2011 harishwe oya sube nyuma gatoya muri ibiziga byatowe mu mvubu by'abayoboke b'umugambwe muze FNL National de Liberation wahiye izina. Ivyo ni ibintu nta muntu atabizi cyo udashaka kubimenya. Ntivyagarukiye ngaho. Ubwishe bwagiye bibandanye nta mu atamunsi bijana batavuze bati batoye umuntu yishwe gahanaha batoye umuntu yishwe hanaha. Tuki kuri ivyo nyene turi kuri kimwe nyine twereka ibi byerekana neza yuko abantu b'inkozi z'ikibi turi kiri kuri aho nyene byerekana yuko abicanyi babakingiye. Byaragaragaye neza igihe mu kwezi harimo kuwa 9 mukiza 2009 hishwe ikitegera cyo ngo ishiramirije rwa gituriye ubuhisi Imana yumva neza. Abantu bagerageje ku abanyamerika bajya baje kuraba gupima ibintu babarongeza icaba gutohoza ibyaha byakubicaje by'ubwicanyi. Baravuze bati turashaka gufata amakanda y'abantu, baranavugamwo umwizi Dolphe Nshimirimana. Ntuzize ubwere yavuze ngo kirazira ngo byaye ngo nta makanda umufata ngo byo biteye mu
ivyoye nta n'umwe atavyumvise ko ni ibintu yavugiye ku mugaragaro. Ikintu rero uvugiye kuri ibi vyuma ni kuja turavyiyubara kuko uyu munsi tukabesha abantu bazovyumva niyo batazoduhinyuza tuzovuga bati uriya muntu mubesha uriya muntu usange naho mu Burundi batagiciye umukenga abantu mugabo usigaye umuntu utagira ijambo kuko nta kuri kuva mu kanwa. Kuva muri 2009 gushika mu ntango za 2011 abanywanyi b'umugambi FNL nta mugambi nta niyo ndimo mugabo ubundi wese arenganishwa arambabaza umuntu wese yishwa arambabaza. Ese bwari bari kige n'uwe bwihari bwarishe abanywanyi b'umugambi FNL mu ntara ya Caca muri Bujumbura ijya ntari mu misozi mu zamubimbi yisa n'ahandi. Babicisha kubatikiza ibintu bakwinjira mu giswahili bita muri safisha. Safisha bazi giswahili gukubura gutunganya neza ibintu iki kuri biza neza. Ivyo rero iyo myaka avuga ngo imyaka yo gusubiza hamwe no kugira ibiki no kugira ibiki n'ibiki kumbure ivyo byabaye ahahagaze mugabo bitashitse mu gihugu cose ku bintu bijanye navyo mu rutungane. Ariko ahamagarira abantu ngo hariho abantu benshi batsindwa kubera yuko ngo bunyene ngo batabone ngo bashingwa banza. Harimo abashingwa manza baza amategeko ushobora kumushinga urubanza akanakunganira. Hakaba n'abandi muri kino Caca muri kino gihe kuko ubumenyi buterana bwo bunyene bufutana iwacu Burundi ugasanga umuntu abesha ngo yize amategeko uzokangwa n'umwambaro wiwe mugabo ugasanga mu mutwe nta kiriyo. Ivyo ni ibintu mvuga mfatiye ku bintu bwabaye no kubanza n'ubushaka bwabaye ku muntu w'inshuti anyegereye hafi si nja kudoma izina kuri zino kubanza gwaciriwemo. Umuntu ahamagaza muri sentare ukitaba bagenda bakacakubwira yuko uri Hilali ko akabaza ko bazanye umushinga manza tego namuzanye bati Eric na mushinga manza bamuzanye nta mushinga manza afise ndiburanira bashaka ngo umushinga manza wawe amaze tubwire ivyo bintu ko bimeze. Wamaze kubona neza bamwe biyitangura abacamanza ngo bamaze cyane kubanza guha akaruto ubusanzwe yishoboye kubera yuko afise ubushobozi bwo kwirihira umushinga manza. Jewe rero Nyarucari ndumukene kubera yuko navise ayo ndiha umushinga manza nja guhabwa ijambo mu nyuma kandi nanavuga bansakiranye nubwo kumbure n'utwo twari hafi twese nyene Hilali twatugiranye Imana yaduhe twahuri wacu Burundi ngo rero tuje guhinyuza tugahitana kiremene ariko aravuga ko yise amategeko nuko sinibaza ko ari umuntu afise umutima ko yasubiye gusohoka avuga ati jewe uzozora kuri ya vyuma bwiko niza amategeko ko haburiya kwambukira abashika muri byinshi kuko nyine akarero yoba yakabonye akaba urumva niza amategeko kumbure sinzi bari muri umushinga manza ndamwe imwe mu masentare bakarorero mu masentare. Umbabarire gatoyi Eric umbabarire gatoyi hari akantu uvuze connection imeze nk'iyijanye kuri kuravuga umuntu ashitse kuri bar hanyuma bakavuga ati reka umushinga manza wiwe wose ubwo kasubiramo ubukoze kuko connection yari imeze nk'iyi abantu babibarengutse imbere ya sentare ubusentare kibanza guhijambo ufise umuburanira urya mukene nawe afise umuburanira akarubaca haba ijambo bwa nyuma. Urya mukene akaba kandi atangiye kuvuga yisigura nyene yarenganijwe bakamuzibiranya. Ivyo kuvuga rero gukaburira abantu barore gushinga amanza umuntu ivyo bintu no bihanura umuntu wenyene badashoboye kwiburanira kuko mu Burundi ntihatsindwa ufise ukuri hatsindwa umuntu w'ikuri ashobora gutanga. Ivyo nayivuze bibaci inkuru nyumvuka iyo ngiye ni hari ibintu byinshi bitaja bincika ivyo ndo mugenzi cyane naje hariho n'imanza ku murezi bitsingo bifite cyo wanje urumva ni boshobora sene yoshobora gusasa ngo ntitarinje kuraba ugasanga bamwe babeshwa ngo nabashinga amanza ugasanga umuntu mu mutwe nta kiyo na buhoro icaje yako asunze ujya munyagihugu atazi kwiyandika izina ubona ko azi gusoma no kwandika ugasanga naho umaze mbwira itegeko rimwe mu mategeko wize wowe nyine ubite ubugabo kandi ntugihende uburi itegeko riso natagiye ushobora kubwira abo nabo harimo inshuti harimo abagenzi aho bafite izina rimwe kuri kwigaragaza ibintu bihari urafite izina rimwe twemera zo gufata umunsi ugenda muri sentare hajya ndetse no muri ngigo ngaho ibyumba abita kuri parake mu Faransa cyangwa uzugende mu Kabezi
ndazi neza yuko tuzogaruka twe na Hilary mutubone mututi bimwe mwavuga no kuri kuko ibindi ko ndavuga ndazi neza nta muntu aja muri sentare yagiye kuburana canke yitwariwe canke agiye kuburanira umuntu ivyo atabizi aba bavuga babacamanza ivyo barabizi abashingwa barabizi ababurana barabizi ivyo ni bigaragara iwacu Burundi rero umuntu yoba Imana yarahaye akabashutse amazinga kuko barya abantu batanu ishuri baciye burya iyo uriko baraba niyo bagiye muri bonyene ubanze ugera ubaza gukunuze kumba mutaya loja bisentare ukaraba ari umushiga ntahe ashobora kukubaza akakubaza ikibazo hamwe umva kuri kwajugumira mugabo washika imbere yawe wewe ngo bize amategeko ugasanga umuntu avuga ngo urugo dufatira kandi nivyo bikaravugana kuri jisho mu mpapuro wewe umva rikavuga ibintu bikabasoma gusa ivyo nta nubuzi gusoma n'umwe atushobora gusoma ivyanditse mugabo yati kurora mu amaso tashobora kubaza ikibazo akura amaso kubera iki ariko asoma ivyanditse atari ko gusoma kinashoboye muri rero wacu byatsinda umuntu yavuze uko hatsinda gatanu tukiri kuri ivyo vyigiturire wumvise yuko na Ndayishimiye bazo avuga yuko ari ati murira ngo ikintu cobaha amahoro ikintu cobagarukana gucoba ko mu bukene ivyo arazi neza yuko izo ngwara zikimugabo kugira ngo zidome ko urutoki kenshi bigaragaze ivyo ni ibintu kumbure yogira asigaga mugabo harusanga umuntu kamucyo basanga yarivuze ari naco gituma mvuga ivyo muri byo kwiyubara kuko ushobora kuvuga ikintu gikushaka mu mwanya umwe ikintu kagihakana hahera kanya ugasanga wasukujeme ibiturire iwacu byamaze kwiganza mu nzego zose tuje ku bintu biyonerwa ibyangombwa bitawuca inzira hari haciye iminsi ngorane yansi kumbure ntabwo haciye iminsi atashobora kubivuga ko ariko ivyo ndabivuga nk'ibintu byambayeko mbere ndavuga impapuro zitandukanye hariho urupapuro iyo hari ibyangombwa umuntu ari muri aya mahanga canke n'iwacu bagutuma urupapuro rwerekana yuko atavyaha wigeze ukora iwacu bituma upfungwa ivyo bita mu rurimi rw'igifaransa casier burya iwacu ni 1,200 ubwo nuko ari impapuro zitari hafi kuko hari ibintu niyo ngiye nkagira jana bika ahantu ivyo vyiwaje canke n'abandi bantu ugasanga urupapuro kugira ngo uronke ujya kurutangira amafaranga atari munsi y'ibihumbi 10 y'igiturire unyera ku murongo ariko uriko urarenza urugero none wowe ucahe mu zirode wowe ucahe mu zirode ahubwo sinzoka kuri na rimwe kandi nta n'uri mu nzoca ko nje nzishikira mbaye iconze cy'umuco ugaca utanga n'ibihumbi 10 abari karabasororera ubwo rupapuro oya none usororeye umuntu gusororera umuntu ni ibintu biri ku mutima si ibintu byo ngo kugira ngo kurenganya ushike hari yayo niki aho ugomba guca ku bandi niwe uri kurakora amakosa none wowe bakurenganya gute ko abandi baba batonze reka kunshira oya ngira hari abatonda ntibakikwe nini urumva agomba kurengana ayo mafaranga arayata none ugomba abandi ko baba batonze wowe uca kurengana abandi kubera indonde urenganya ko jewe Imana yampaye ingingo z'umubiri zikomeye naho mvuga uti reka duhagarare umunsi wose ikintu turindiye umwe nigira imbere w'imbere yanje nandamukurikira ivyo ni ibintu ngishobora sindasaza ivyo bintu ndiko ndavuga ni ukuri kwambaye ko jewe nyene umva none umunsi wose tuve kuri ubwo urumva uva mu gihumbi ndagwa rugusa nk'ibihumbi 10 na umva guteranya ni biture bagenda barakwaka kandi ukamujwe iture ngitanze hirari uzotawuka nabukisha hirya bitavye inzira hitawuca inzira barakubwira yuko mu minsi 2 kizoba kibonetse ucatse umunsi kandi ivyo ni ukuri utukuri guhagaze hehe ukuri ni guhagaze yacu gitabo uzo ukirose mu bintu hirari ngo ahigwanye iki ahantu uzohinyuriza abarundi bumbi zigana ari bazocundiriza uko kuri niba kibazo babishuza baragikora igitabo cy'inzira uyu munsi turi kupane mu kakaro igitabo watanze ibisabwa byose n'ubwo wabitanze wakirihiye 235 uzosisimba harya bironderera ucoke ukwezi guhere n'ukuri gutangure guhere umunsi rero uzoja bazokubwira yuko bakiguhaye ubanje bitagitiri uzosanga ico gitabo ciwawe hirari cakozwe kuwa 6 mu kakaro 2022 urumva wacaza itariki ibi ndakubwira n'ukuri impapuro ndazishize mu nzu kuko nta kintu je nariye amafaranga ugira ngo ndata gucyoye
niyo ntazosubira kubitina n'undi munsi mugabo ndagenda bikubwira ngo n'abandi bantu cyangwa n'abana zo babiri iwacu hamwe n'abantu ibintu kazotumira bwene harigeze kuba hameze ukuntu akarero ngaka kari hafi nawe aho bigeze iminsi bibari hari inguri kiniki avuga ati igitabo cy'inzira ivyo n'ibintu byabusamizi byabukaraga atari ibintu bavuga ngo ni nkuzo mu kirabo cyo mwibarabara avuga ati igitabo cy'inzira cyo umva wowe amafaranga azwi n'amajana 235 bati ukabutse amajana n'ijambo yo n'igiturire kigira mu kigo mu mwanya w'ubara uburyo kugira ngo cyane cyo wese yagihugu yavuze ngo umuntu waje n'abantu bose b'inyuma yaje kiniki ahubwo banza wishiye mu kibanza charge yewe wowe uri kurandenganya bari no zitinde uyu muntu uri kurandenganya hamwe yoba ari jewe canke akaba ari umuntu wanje yozanganyira ibintu no kurimva gute ivyo nta muntu uvuga mu tegetse ngo navyaze kuko ni waba umushiranganje ni waba umukuru w'igihugu ni waba uri iki yamvugo ngo ujya ngo ari mu bo hejuru njovize umuntu waba ari mu bo hasi azoza yamuhurira mu nzira muhurira yaje akura musakumbure azokubwira ingorane yagize ahana uko kuri kuba bakuzi irari abantu bose umaze guca henshi tukwemye wacu n'ubu n'ahandi kumbura hamwe hamwe yakuze kumbura hamwe hamwe kuko nabiye bijya bihugu bya Kenya gace kose uko hamwe hamwe ndahazi nta muntu aso guca imbere ngo kurengana mu mbere y'iki ubundi nta gihe kinini kirahera ngiye ko igitabo cy'inzira haza umuntu atika y'umuntu w'umugore sinamwita umupfasoni ubwo mwese n'abandi abapfasoni abo ngo bisa ndengane ngo beje murazo muri twese bijyanye ahantu ubona wahewe uratangara ndatanga umuntu ngo beje murazo wundi mbona abantu bari abantu bakita kujyana n'ibyo inzara no muri ngo ngo ni mukana ngo we uyo muntu na atanye isoni ku buryo navuze nti sinoto kwa pasoni uramita umupfasoni yavuze ngo je ngo umuntu atinje mu mugamba arahonze nico bituma nabona ni mwinjire mu mugamba ugezweho mu mugamba ugezweho uyu muntu ava mu biro mwinjira mu bindi mu biro mwinjira mu bindi rumenga nta no kudodora nta niki ivyo umuntu afise inyifato ngiyo wowe hirari ni waba akwinjiriye ku ntidodoye ukaraba hazi ngo nukore mu kanaka akinjira kuri kemere cyangwa ipasi kaje masi ya rucanke karori ngo ati ntiyadodoye nta kandi hari abantu ku muryango ngaho ivyo bintu bavuga yuko tawe gito wowe ku mugaragaro ubuzwe ibintu by'iwacu rero iwacu umuntu sindiko navuga nabi ni iwacu mvuka kandi ikintu kihabera kandi byose ibitube rero bigeze ku rundi rwego urega hirari ibitube bigeze no ku rwego by'abanyamahanga hari umuntu ava mu gihugu ntadomye ko rutoke uvuga ati mwavuze ngo nkunda kubajije ibintu kuko navuze nti ibintu murabizi ibintu by'iwacu ndazi ko murabizi Kareme ntarabizi naho twese kohakana yuko atari ko biri no dushobora kuvuga iwacu bavuze ko ngaha nahaye hahiye ariko haraka kandi n'umwose turabona n'ubeya muga mwese mukarayira so kuvuga yuko ariko haraka kandi natwe twerekwe twatura neza yuko ariko haraka hagezaho ibiture byakona n'abanyamahanga bagiye gufasha iwacu hari umuntu yagiye yaragiye aserukira gushyira hamwe by'abanyamahanga bamerika bateka turabe ingorane zo gutanga abarundi bakeneye henshi hakeneye amazi meza kuba amazi mabi aratera ingorane ati n'ibintu by'amatara turabe ingene ko mu Burundi igice kinini cy'umwaka hakizuba kandi n'ubukoresha amatara y'umuco ntuze w'izuba zogenda neza hano ndiko mugabe tuje ku uyu muntu yadusanze ahantu twicaye turabarundi tuko turatera inkuru hanyuma araturamutsa ngo muva he turabumva ko ino ntaruzi nyuma ati kwenda kwibutsa hanyuma kuvuze ko iwacu kirundi nyuma kivuga ucumva iwanyu wacu hazi iwanyu nagiye ati ngira ndakubwira ibintu ati umuntu amwe naho uzoshaka ati nibanga ndakubwiye mugabo ati naho uzobimubwira nzi neza ko atarangara ko bizongera ati jewe nagiye nserukira ishirahamwe ryitwa ngenda ngiye kuraba ingene twogira imigambi yo guteza imbere abanyagihugu bani wanyu barakinya amatara henshi ati bukeye n'indi telefone y'umuntu amagaye ndamwitaba
rero mwitavye aranyidondora ati jewe nginakajijwe n'ibi narumvise ko waje hanyuma nashaka yuko imbere ko yuko uja ku hariya hantu ko wobanza ukaza tukabonana hanyuma kandi uje gusanga umuryango ugiye kuri je namutumye ko mazi wacu umenga Imana bose bamuhinzira kare kugana aragenda acitseyo ikintu uwo munyamahanga camubabaje cane nuko umuntu yamubwiye hariya jewe ndimbukira yaho ni jewe usize abanyagihugu hariya mugabo rero uyu mugambi imbere yuko muwutangura ubanza kugira ikintu mpaye ati sindantumye neza icubwira atarandomera ko ubutuke yuko ntegereza kugira amafaranga namaye ati kandi nazo makubutuke ati uwo muntu ati hamwe yovyumva ati ntazondondera ngo asange ngaho iwacu nyinshi ati mugabo navuye iwanyu Eric ishitswe ko ntazosubirayo vuba ati ko igihugu teknikanye nimwebwe muri kumara ikibazo biteje nimwebwe kumara wacica kandi ko rero igihe wagenda bambye ukwezi niki nari ngaha ubu uzanga ko abindi byambabaje kuruta kuba umwana n'ubucazuvuga ko mu Burundi bagira kandi ntazo bababeshira gikomeye muri iki bikije kibabaza nabo bantu bitwa ngo nabategetsi baserukira abandi ugasanga nibo bantu ube gito uranga gusoma abandi batukisha igihugu baracica bakongera kandi bagatukisha n'umuntu avuga mu gihugu uno nguye mu twahuriye ahantu indege n'amasana yani canke kanarara mu nzira mugabo akavuga ati je mu Burundi nagiyeyo sinzosubirayo uyo ntiyagarukije ngaho azubira n'abandi bose yategeza gushikanya na icegeranyo c'abari bamutuye uyo mugambi urapfuye wa munyagihugu yoronse amatara n'ingene kumbure ashira ku muriro twangira ngo dukoresha ntibigikunze yandigiwe mu meje n'abantu ari ngaho igifunga canke igitega wewe nda amafaranga yose azabifashanye urumva ko babanza kuyakebeza iwabo hari umunyagihugu akaronka ducitseko mugihe bagiye ushane ntacu bimutwaye ntaki wa munyagihugu azopfa yicwe n'uruzu yicwe n'iki harakenyeye amatara amashuri yakeneye amavuriro akeneye amatara iki niki ivyo iwacu ramwe twivuga tworaza ko tukiriza ko tubona biheza yego cyane yenge nuko ukuri kuhari hari benshi baguhakana kandi bakubuze bivyigaragaza yego cyane ndabona yuko twarengeje cyane kure gose umwanya twari twahaye iki kiganiro reka turangize dusaba umushinga ntaye Clement nimba afise ijambo aza kugira ico avuze kuri ivyo muhije gushikiriza hanyuma acashikiriza ko acarangiriza ko avuga ico canka asaba yaba leta canka abarundi ba mu mahanga ico abona cokorwa kugira ngo abanyagihugu b'abarundi bashobore kumererwa neza gusumba uko bameze uyu munsi umushinga ntaye Clement ngaho oya sinamuciye kandi sinifundire yo mugabo wewe nibaza ko atacukozo ko yavuze ko byose bigenda neza iwacu ntabukene nta natwe tumubajije turi mu kiganiro turareka ndavyivuge reka natwe tumubajije duti nakubwira kandi si yego ucudu uragira ngo unyunganira tutamubajije duti avuge ico kogwa kugira ngo abanyagihugu bumve yuko bameze neza cyangwa bamerewe neza gusumba uko bameze uko we abibona urumva Eric akubwiye iby'Uburundi kabisa niwo hata woturara ujabutse umupaka urazi bwana irere na Eric twasangiye iganiro dusozera ejo bundi mu mwaka wa 2015 aho twaca mu ngorane za politike ngira ngo benshi bazi ababa bari barutse kijya gihe bo bari bafite imyaka yigiye imbere babizi burya abantu bahunze kubera ibihuha ibihuha byarabaye ibihuha kabisa abantu baravuga bitandukanye ko bicitse ko buca abantu bicana mama ihonyabwoko mama danko ibintu bitandukanye abafite imitima ihuha barahunga
harabatahuze no guciramwo aho nyene gakeremeni wotubwira igituma n'abangutse baca basura mu gatani iminsi Eric bazurindire uraza kubishikiriza mu jambo zo gushikiriza tugiye kurangiza yego nivyo nariko ndavuga urumva hariho rero imvugo urabona abarundi twamenyeye ibintu nyene vy'imigani n'ibitito ngo harabaye abantu urabona abarundi ntidusoma kandi rero harya umuntu adasoma avuga nyene ivyo akubwira ati narumvise narabonye mu kabare barambwiye narahaciye numva bavuga iyo mvugo rero nta munyamategeko ayivuga nta n'umuntu aserukira leta ayivuga kuko uri kuravuga ibintu n'ibintu novuga nyene bifise ishimikiro bifise aho bifatiye bifise naho bihera naho bihereza rero njewe muri vyinshi yagiye aravuga nta vyinshi nokwirirwa ntaco nokwirirwa ndabivuga ko birebire vy'abavoka batazi amategeko urumva wowe no kubasubiza ku ishure mugabo hariho abayazi none nawe yavuze ko hariho ababizi by'ukuri bazi amategeko kandi babikorana nerega ntidukwiye ko amaturaba bitagenda urashobora kubona ico kirashobora kuba ari kimwe no mw'ishure hariho uwa mbere n'uwa nyuma mugabo no cuvuga ko abarundi bose babanyu ishure haba ari umwana wa mbere n'uwa nyuma jewe nka nagiye ndarote na bike ngo ubumenyi bw'abarundi nagomba ndakubwiye nimba abarundi bifashe neza cyane mu bumenyi Eric na urabizi kuko yataba bimeze ko babyare birukanye buraya kandi benshi ntibize hiyo bize ngaha aho umushingwa amaze cyangwa umucamanza avuga ngo reka asoma ingingo urubanza rwose rwa rutanga atigera avuga araba mu maso abantu bariko baraburanisha ibyo niba bishobora kubaho mugabo ntibitanga ishusho yose y'ubucamanza yuko canke ubutungane ko bumeze erega ni bimwe nakubwira no mw'ishure hariho uwa mbere n'uwa nyuma ariko muri rusange jewe vraiment nta sinovuga ngo tugeze aho umwasi ashaka nagiye mu manza nizo zitatu mu ndwi zibiri aho bita usanga bose baraba mu kirere bose baraba hejuru hariho numvise n'abaciriye hariho uwo numvise nibyo numvise kandi ndabibwiwe n'undi mushingwamanza yahuye na mugenzi we muri sentare ibibazo ariko barabaza biramunanira kwishura acavuga ati iki kibazo murakibaza umushikiranganje ngo ubutungana arakizi yabuze ico yishura uwo bahanganye ntabwo bandanye umva ko bitashitse abarundi no gutebura baratebura n'abarundi no gutebura baratebura hari ibintu usanga abantu bavuga bariko baraganira canke bariko baratera inkuru ariko hari imvugo abantu badakoresha hari imvugo abacamanza badakoresha hari n'imvugo n'abashingwamanza badakoresha kuko nta mushingwamanza ubwa mbere ashobora kuja muri dosiye atazi dosiye utayizi canke atacu yizi kurayihoza umenya byose umushingwamanza wanje mu rubanza muri izo zimwe n'itavye uwo twari duhanganye yabwiye umuzeye umukuru wa sentare ngo sinshobora guhangana ngo nujya mushingwamanza ngo umukiriya wanje ngo muri bampagarikiye ku ntahe mpagaze muri sentare guca nivuga umuntu koko ntari isoni yumva abantu bamuhoze bajya barukoti abantu bafite intore bwa wundi bantu bari badukanga tuzi ngo nabashimwe ivyo ntabibuze bamuhaye akarumuzo muri tribunal ntidushobora guhangana n'uyo ngo niwe yampagarikiye ku ntahe umukuru wa senati none hari iteko ribuza ngo yango rero ngo yampagarikiye ku ntahe ngo dushobora guhangana aburana bwana uko yarazi neza ko atacavuga kandi ko niko byagenze we gutsinda mushinga naye Clement bandanya usongore numva tugiye mu nkuru nyinshi hari ibintu tutojamo yego cyane izo ni inkuru rero icyo novuga kuri ivyo byose yagiye aravuga Eric icyo duhuriza ko kimwe twese nibaza nuko tugomba ko igihugu cyacu tucubaka icyo nibaza ko tugomba kandi nta munezero nobwira igihugu canje kitariko kirabaho nk'uko umurundi wese yokwisanzura ari muri cyo ntawo na Eric yobwira n'uwari we wese ntawo yobwira umuntu yoba akunda igihugu
icyo rero novuga nuko ivyo yagiye aravuga nivyo ndabona spe yafashe byagiye biramubabaza kandi nivyo kugira ngo wenda n'abavyumva bashobore kumva ivyo bokosora kandi birumvikana. Rero ivyo byose yagiye aracisha ko amaso canke tukavyumvisha amatwi nuko vy'ukuri twese twokumva yuko ari ivyo kwiyamiriza, ari ivyo kurwanya. Aho rero aho yagiye sinokwirirwa ndabisubiramwo kuko ivyo yavuze hari ivyo usanga bigomba gususa n'ukuri mugabo usukuri, ugasanga arakubwira yuko yaciye muri polisi judiciaire imwe bita peji aho batangira nk'urupapuro rwa declaration bakamusaba igiturire. Burya iyo bagusabye igiturire ukagitanga burya nawe ntuba uri kure yabo kuko nta mpamvu bakigusaba kuko nta nubwo bari kukwima. Ni bimwe nakubwira vyuko abarundi urabona turakunda ibintu binyaruka kandi iyo ushaka ibintu binyaruka naho ucubicisha mu nzira zitarizo, kuko jewe ndamaze kuja kururondera kenshi gashoboka, uragenda ukadepoza karanga muntu, hariho procedure bakaza bagatora amakaranga muntu bakagaruka bakabasomera amafishe mu kuzuza ibintu nk'ivyo. Mugabo ugomba ibinyaruka nk'ivyo byo kwa Eric cumura yatanga kabisa ndayarenga kuko bivana naho bawaciye ivyo gutoresha uranga muntu ku ntambwe yawe ni kurutora si kururonde. Oya nivyo bitangura Eric, nivyo bitangura. Urumva mu gihe bishitse bo nyine bakabinyuranya none babinyuranije waje ga Eric babinyuranije ariko waje sinzi mugabo rero ico kuri cyo twovuga bwana Irere kuko mu imbere y'ubupapuro uzo nta kanga umuntu bakwaka Ireka aho waciye siho nico gituma bakwatse ibihumbi 10 nico gituma bagatanga kwatsi. None bo akazije gisere gututagira karanga muntu Ireka kazi jisere bayiha abarundi. Natonze abandi batonda kandi muri karundi ndagafise. None mwese mwatanze 10 Uzigurire nimba uko mwatonze mwatanze 10 uyo muntu yatanze hanyamahera menshi. Aho n'abandi kaza abantu bosubira gukora. Abantu bazija aho yakumbure nta uza gukora nawe hari naho boba gukora gako oye mugabo kandi ushoka. Reka mushinga naye mabye Clement arangize reka tuzongore Eric. Rero nico numva by'ukuri nk'ivyo Eric byose avuga nivyo kubaka igihugu. Ibitagenda yabivuze nawe urabyumva nanje ndabyumva n'abarundi bazotwumviriza bazovyumva nivyo gukosorwa nimba hari abaridere babakohompi nkuko yabivuze ivyo turabyumva biraduca mu matwi ariko niyo ngendo rero tugomba kwiyamiriza uyu munsi kandi iyo nayo kugira ngo tuyiyamirize nuko dufatana amaboko igihugu kugira ngo tucubake tugomba kubanza kugikunda tutakivuze nabi kuko burya hari ibintu burya abandi bantu kugira bakire novuga gute hari mugani bavuga nyamba ngo ari impuzu zicafuye zimesurirwa mu nzu. Uyu munsi turafise abarundi yego ivyo turashobora kuba bidushikira canke vyaradushikiye no muri kahise mugabe yose iyo mvugo yuko uja kubwira abo mubana mu mahanga hariya ntuzugende bimeze kunuku kuko hari imvugo y'ukwankisha abantu igihugu. Oya ariko umushinga ntaye uburya mu kirundi kandi baravuga yuko akariho karavugwa none dufata karorero nimba hariho ikintu nzi kitariko kigenda neza mu Burundi dufata karorero mu bijanye no gutwara y'imishinga canke investissement nkabanzi yuko hari akarero Eric yatanze ko umuntu yagiye nibyo bamubwiye n'ibindi n'ibyo genda bizi vyarambaye ko nari ngiye guteza imbere igisata kanaka nkabona ibintu byambaye ko bigatuma ndeka kubananya nkora ibyo bintu mu gihugu nkataha hanyuma nkacampura n'umunyamahanga ashaka kuja gukora ibintu bene ibyo nagiye gukora mu Burundi canke ibindi none mwebwe mwifuza yuko byiza nonuma sindamubwire ingorane nahuye nazo kugira ngo nawe agende ahure n'izo ngorane nyene canke
mwe mwibaza yuko byiza ari ibintu ni sinobivuga ko biba byarabaye nagira ikibi nuko nogenda nkabesha nti ntugende hariya hameze ukunuku bimeze ukunuku ndiko ndamubesha ariko ikintu cabaye nzi yuko cabaye no kivuga atakibazo aho no bandiko ndatukisha Burundi ibyo ndabyumva ariko nagomba ndakubwire ko hajya ko nta bantu badahinduka nimba abarundi muri kahise baratemanye imipanga nibaza ko uyu munsi batoshobora gutemanya imipanga ibyo ntitwobideha byarabayeho aho abarundi batemanye imipanga mugabo nibaza ko uyu munsi abarundi batotemana imipanga nimba harabayeho aho abantu bashobora kuba barishwe ibyo kuvuga yuko no munsi aho tugeze ari gihe abantu bo kwishwa rero nukuvuga iki ibintu byose birafise ama etape nta binyuma yavuze mu byo yashikirije hari ibintu byagiye biraba mu gihugu bitari byiza si we wenyine abivuze n'umukuru w'igihugu yama yabisubiyemo n'abandi barabivuze ariko inyuma y'ivyo niho rero turiko turaja niho tugomba kuvuga ati mbega twokubaka igihugu gute twoguma twiyumvira ivyatunaniye canke tworaba ivyo dushoboye kuko tugumye turaba ivyatunaniye bidutuma tuguma turadeha turasamara tuca dusamazwa n'ivyabaye aho kwiyumvira mbega ejo hazoba hameze gute kuko uyu munsi ingorane tugira niyihe ingorane nuko tubona ibibi gusumba ivyiza nuko twagiye mu vyabayeho bibi birashoboka byo nibisanzwe ikiganiro kiba kigomba kugira ngo tuvuge ibitagenda kugira ngo bikosoke ibyo nibisanzwe ariko ntabwo twoca tuvuga yuko wumvise ibyo gusa igihugu carapfuye uhagaze kuri ibyo gusa seke igihugu nikibaho urabagiye ko ariho n'uwavuze ko igihugu capfuye asanzwe ari mu ntwaro oya ni imvugo umuntu akoresha iyo umuntu ariko aravuga ko igihugu capfuye nubwo ntobisigura kuko atari je nabivuze ariko iyo umuntu ariko aravuga ko igihugu capfuye umuntu ashobora kubisigura mu ngero zitandukanye je ndashobora kuvuga ko igihugu capfuye mu gihe bene cyo batagikunda mu gihe bene cyo batagikunda igihugu kiba carapfuye twe ntabwo twubaka igihugu kugira tukibemo twubaka igihugu tucubakira abo turiko turavyara rero ntidushobora gukora ibintu vya mpemuke ndamuke twe dukora ibintu vyejo hamwe nabo uno munsi twirukira nimba twiruka iburaya nabo abanyaburaya biruka iwacu kuko turiko twiruka iwabo kuko bafashe umwanya nta bantu boba baraciye mu ntambara zirenze izo baciyemo baraciye mu ngorane zitandukanye ngira ngo kahise k'isi sindakabarusha ariko harageze igihe bavuga ati harageze aho tubona yuko ivyo dupfa birengeye ivyo dupfana ivyo dupfana nivyo bikuru kuko jewe naho nokwiruka kuri Eric gute aguma ari umurundi naho yonyiruka ko gute nguma ndi umurundi mu rindi jambo dusangiye igihugu cyane gusumba ibindi byose twopfa nico gituma rero tudakwiye kuraba cyane ivyo dutandukanye ahubwo tworaba ivyo twubaka ivyo navyo uyu munsi muri kahise k'igihugu warasanga umuntu avuga ati hariyo mwene wacu ntacu zongira buramatari n'icuti yanje prokirere n'icuti yanje ntacu zongira mugabo uyu munsi nivyo tugomba kukurengera nivyo bintu tugomba kugwanya aho umuntu atagenda avuga ngo mbisa murazi condi nkuwo yariko aravuga nimba yarabayeho nimba ari gutera inkuruko ibyo nibaza yuko atari gutera inkuru yabivuze ko yabyiboneye kandi na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu aheruka kuvuga ibintu bijanye n'akazu urumva iyo abivuze akavuga ibintu by'akazu urumva yuko nubu bikihari sukuvuga ko byariho kera nubu biracahari erega irere ico twomenya nuko ntabwo isi zo kwigera ibaho itagira abanyamakosa ariko ayo makosa akagumaho yisubiriza atagabanuka ikibazo reka tuje mu kiganiro kuko turi ikibazo nuko ahubwo abanyamakosa borengera abakora neza aho niho rero igihugu kiba gipfuye
iyo abaderenka barengeye abandi bantu bitwara neza muri societe niho igihugu baca bavuga ati igihugu capfuye. Namwe murumva yuko unyene cyubahiro umukuru w'igihugu yavuze ko abacamanza bacizagondagonde bajya n'ibiturire nibo benshi cyane gusumba abaciziroranye kandi batagira igiturire. Murumva yuko oya nibaza ko babaye benshi abari gito basunze igitsigira ibikashi. Yabyivugiye wenyine. Reka songora mushinga naye kugira ngo tuje kwa Eric na tumya kaje. Kugira songore turangize ikiganiro urabona ko icyo nariko ndavuga nuko navuze ati ivyo dukora byose cyangwa ivyo twovuga byose nuko twohuriza ku kintu kimwe cyo kubaka igihugu. Yego cyane. Ivyo byo twese turabibona. Twarabibonye turabibona ariko uyu munsi turi ku umuti n'uyu. Ese duhagararira aho tugeze canke twavanse. Tutera intambwe tuje imbere canke dusubira inyuma. Ico kibazo rero tumaze kuciyumvira twese nk'abarundi tuca tuvuga ati umuti wobuhe. Umuti nuko abo bantu bameze uko ari abo gushira kure nabo novuga gute ni bimwe ni babandi bakwiye kubogotswa mu mabanga kandi bamba babogoshwe ngira mwaba mwabibonye ega hari ibintu bitarinda guca mu bimenyesha amakuru ariko bikaba abantu barabogotswa abantu barahanwa abantu barapfungwa abantu barakugwa mu mabanga ngira ngo mu ngero zose nta hantu na hamwe nta bantu na bamwe bari hejuru y'ubutungane kandi no kugira yuko mu vyumbona no naho ngeza amaso umukuru w'igihugu cacu dufise uyu munsi hamwe yo bandanye umurinda ariko nta nkeka yuko igihugu ejo gishobora kuba igihugu turiko turarondera gishobora kuba ico gihugu Eric ariko aravuga batamwaka igiturire gishobora kuba igihugu agenda mu butungane kashikiriza ico yiyumvira canke ijambo ryiwe riko bakayumviriza hama bakamucira urubanza rujanye n'amategeko twese nk'abarundi wanashaka nivyo twifuza. Ivyo rero mugabo kugira ngo tubishike ko twese tugomba kubifashanya tugomba gufatana amaboko tukubaka igihugu dusize n'umwe inyuma igihugu ntidushobora kucubaka kuko burya umuntu umwe biroroshe kudorumbanya abantu 10 umuntu umwe rudende akarasi nko mu Kinindo akavuga kugira yuko abanyakinindo bose barayi bataryamye habuze inkohi bahungabanye mugabo ivyo nibisigura yuko uwo muntu umwe rero agomba kudutubira tuca tumureka. Naho rero tugomba kwamiza kwijisho tumaze kumva igihugu nk'icyacu tukumva ko tugomba kucubaka tucubakira abo tuzovyara canke nabo turiko turavyara ntankeka ko ivyo tuzobikosora kuko uyu munsi hari abantu bababajwe n'ivyabaye muri kahise. Iyumvire rero natwe abacu abo turiko turavyara nabo twavyaye bababajwe n'ivyo twakoze kuko uyu munsi twe turabura ikintu abavyeyi bacu baturaze reka ngombe ndabivuga uko nkoresha iyo mvugo ishobora no kubikarisha kuko baturaze igihugu c'abahutu n'abatutsi c'abatwa n'abaganwa donc abantu baturaga ibintu jewe urazi ko natanguye kumenya ivyo kubera intambara niho nabimenye barabitwigisha turahava turavyiyumvamo mugabo nagomba ndakubwire yuko nubwo utazi icondi ziwe ntiyumvamo cyane icondi c'ubwoko nk'uko abarundi bavyibaza niyumvamo ko ndi umurundi kuko nta mu ubwoko ntiburenga ibujumbura ntiburenga umupaka wo ngaha. Nzi neza yuko mumaze gushika mu mahanga nkamwebwe muba mu mahanga mukundana cyane ko muri abarundi gusumba ko muri igice kimwe c'abarundi. Rero nicyo gituma uwo mugera baduteyemwo abatubanjirije muri kahise abagiye baratwara ibihugu n'abagiye kuko ivyo kenshi biva ku butegetsi bubi. Hari ibintu bibaho kubera ubutegetsi bubi bitosubira kubaho ari nayo mpamvu tugomba gufasha abatware kuko burya abatware barashobora kunanizwa n'abatwagwa. Abatwagwa barashobora kunaniza abatware kandi bikanka nico gituma ubona n'amakudeta hari gihabaho nico gituma ubona hari n'igihe abantu bavuga ati ase turagiye mwibarabara no kuvuga iki hari ibintu rero abantu kuko abantu barakobserva bakaraba uyu muntu mbega twomwitega mwiki mugabo nubwo atabiharuro fise by'ukuri sondage y'abarundi muri rusangi turishimiye udutwara naho byoba bikiri intango
ariko twizeye ko ejo hazoza kuko hazoza ari heza kuko hari ukwizera nako kurarema kwizera kurarema kandi ntidushobora kubaho dutuka igihugu nk'uko umengo twimirije kuronka ikindi tugombe tugituke tuzokibamo tu kandi niyo tuzoja hose bazoguma bazi ko iwacu ari Burundi naho woja mu mahanga bakaguha ubwene gihugu bugira kabiri hariho ubwene gihugu bwa mbere hari umuhungu baheruka kuzana ejo bundi afise nationalité yo muri Hollande je me rappelle bien mengo nimba nibuka neza yari yakoze amakosa kandi arafise ubwene gihugu bwo muri Hollande ndiko ndamubaza rero ndiko arambwira ati jewe hageze igihe banyirukana kabisa kuko vyanse none vyagenze gute bakwirukanye gute ufise ubwene gihugu ati burya bampaye imyaka 10 ntasubiyeyo ati bangarukanye iwacu ati mugabo ndafise ubwene gihugu murindi jambo nubwo bamuhaye ubwene gihugu agiye kwigira ibitagigwa bamusubije iwabo rero iwabo wa muntu ntihamumva inyuma nico gituma atamvugo nimwe ntushobora kuzoshigikira haba ubuno muri kazoza ishobora gutyoza Burundi nzoshigikira imvugo ibwubaka nimba hari ivyo bitagenda reka dutora inyishu mugabo ntitushobora kuvuga ngo turabahevye canke turabihebeye abari muri ivyo ngo nta kigenda rero muri rusangi Uburundi n'ubwacu tubwubake dufatana amaboko twarabonye bitagenda n'uyu munsi turabibona ariko nta kintu na kimwe kidashobora gukosorwa mu vyabaye byose nta na kimwe kidashoboye gukosorwa ari naco gituma numva bandanya muri iyo nzira kugira ngo twubake igihugu cacu kugira ngo rero nejo natwe abana bacu baze bavuga ati haraciye abagabo haraciye abashinga ntahe haraciye abantu bakunda igihugu kuko uno munsi niba turi muri ibi bitwereka yuko ababayeho muri kahise batigeze bakunda igihugu nuko tugira amahoro yego cyane Eric namwe ni musongore sinja kurangira ko mwanya wawe muri mijyambere ikiganiro kiko kiba kimara mwanya nk'uyu uye yego cyane nabuzaho mpagaze ibintu iwacu atari ibyo numva ari ibyo nzi hanyuma nkuko namwe iminsi yose ndabivuga mu kiganiro cyose kiba ndamwitabye nuko kandi nakigarutse kandi n'ikiriyezo kigaruka ko nuko abantu twoja tuyubara amajambo tugira kuri ibyuma kuko birayabika igihe tutazi uko kingana nyina banaje mvuga kugira ngo nezereze ujya canke uriya kubera kugira ngo ejo banyoheze muri ibi nabiya kugira ngo by'ubuzi bumve neza yuko nshutse amakanze kubavugira canke biki ejo si uyu munsi kazoduhinyuza abavuka bazoheza bagira bati uyu muntu sinari nzi ko uyu muntu nise banaka canke nisekuru banaka ariko ari gito ibintu yavuze ntaho byabihuriye n'ukuri ko ariko muri ico gihe kuko hari ibintu bigaragaza tubona ibyanditswe muri ico gihe canke kuko ukuri ujya ni kunyegezwa canke kandi ikinyoma ari kinyegezwa niba bimwe ujya bwa n'ikindi bibazo ati kirimo umunsi w'ikimara umwaka ibintu iwacu uko biri biruko iyo ugira uti umuntu ugira ati uyu muntu yange iwabo sinari kumara amasaha nk'ayo ko amasaha arenga abiri ndakisi ibintu nakoze ndakisi nako rero kugira ngo ibintu bibe bihera nuko bene gukora ubwo w'igitubo hano nari byo kuvuga ngo bahawe ibigongo biki kugira ngo bisubire ko bahawe ibigongo bagize ikindi bikazamera muri ivyo mbere abantu nkuko intihari babivuze abantu bahawe ibigongo bagutse kwitongo ukangazwa canke bahurima ahantu hakwiye hamgasanga uri mu kibanza kingana ntuzi akazingi kugira ngo umuriro yoshira mwizuba ubu ico kigongo uriya yahawe kizohava ico uzoheza ugiteka ugaburira abana uzoheza ugira abana bashaka kiminzu uzoyemeze ari imvugo kuheba cane gose burundu kwama imvugo ko mu bigongo kandi none ikigongwe ni byiza ko kigirwa gisatsi kubisa by'ingongo bamenya nikosa bakoze yego cyane nani ukabuza neza yo kwama cy'abatanga ibintu byose ngo ntacu urazi ntacu ngira dupaniki iwacu byamaze kuba nabi simwe sikako hari n'ibyo mu byakugora ntabwo ubanza rumwe ejo muri byamutana ibintu byavuze uco n'izindi aho munywa umugambwe witwa General wa ISNR abagize abaje muri sentare y'Uganda bahinze kandi ayo mateko ugasanga atangwa n'umuntu ntabwo ari muri gisasa cy'ubucamanza
byagizwe na amatari cyane cyane ko batoce ngo umukuru w'umugambi ngo gahuze n'ico gice ivyo bintu nta handi batari mu kundi wacu nk'ivyo rero bibaye bikisubiza bikabimuze bikaba umugenzo hama ngo utuje mu biganiro tuze turirimbe tuzine ko iwacu ibintu bigenda neza ko iwacu tutohavuga nabi iwacu oya ni ivyo tugukosorwa Eric nta wavuze ivyo ni byo tugukosorwa iyo umuntu ariko avuga ibintu uko biri mu bisanzwe bikama kandi bisubirwamo birabaza kubona ibintu byavugwa mu haciye kimwe n'umwe kibanda bikorera nta cigeze gihinduka uburyo kugira ngo buzohagurukira nubwo muri make n'igitangaro c'Imana kuko abatabaye yewe ndabivuga kubera afite bwinshi cyane ibyo nosubiramo aravuga yuko gukoresha inguvu z'inhoho aravuga ko bogira ikiniki urundi abemera Imana bo kwitega two kwitega itangaro conyene kuko niba ko bacicaye ku gatwe burya bumvikana iyo hageze kugura amafaranga aje yifashanya cyangwa ibindi byo kurenganya bajya bibonera ati reka twibagire ibyo twari gupfa hagati yacu mugabo ko turose iri gufa nyene tubigabura cyangwa iki gikene ciki tubigabura ibindi sobisura mwejo nuko bikaba uyu bari bwiye muri ejo kazobandanya gutyo ikintu cyo nagazozere ko kintu cyaje gusumba burya ubwira abanyafrika na cyane abarundi nta kahise kigeze katwigisha kandi nibaza ko bitari hafi kuko wo kwishimira ubutegetsi canke itunga Kongo ni nyaho hakujya iwacu cyane uja butse rusizwe muri Kongo mu buturu umuntu yarazwi kugira ngo rujasubira muri abiganiro abavuze abamenyesha makuru cyane ngo babi abatuka kabafata ngo mbega ni akibagira yuko abantu bari kubakora akazi bajejwe amaze ugasanga yahindukira bikababaza banyiragirwa iki nuko muri mu butu hageze yuko igihe kigeze yabunze nk'imende yanebo y'abanyarwanda bikoresha amatiste niba yiwe nta n'abantu ku maziko nta n'abantu 100 ubutunzi aho ziza habwira ngo yaranazisasira izira kazibonyerako ariko zose nabisize uragenda kandi mu kugenda ntiyategujwe ntiyaseze nico gituma hakusi umuntu boba burya gutwara ryari iteka umuntu azi icaje gukora hariya ati jewe iminsi zohamara iba mikiba myinshi shaka yuko uzosirangira gimiza abantu muri ico gihe bazoba bahari kugira bati urya muntu n'ukuri yari ahari twararose mitende umuntu ajya yamutumbereza ibintu neza kizo cy'ubutwara bya sentare yajya mu camanza y'umuntu intungane yagiye biturire ivyo kwiturikasha nabyo burya abo bantu bariko biturikasha uyu munsi ejo bizo biteka no ku bana babo urahari sino kwibona ngo tugira amahoro eko murakoze neza cyane reka rero tubashimire mwese ku kanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuganira tuzosubira kandi tubakenere mu kindi gihe ni kugira ngo tubandanye tuganira ku bintu bitandukanye by'ubuzima bw'isi mushinga ntahe Clement Ndayiziga turabashimiye ku kanya mwaduhaye murakoze cyane bwana Irere ndashimiye na Eric ku kiganiro twagiranye murakoze ngira tuzokongera Imana nitutsigamo Ego cyane mushinga ntahe Eric Ndwayezu namwe turabashimiye kandi kubona muyitanze mukaduha kanya kanyu kugira ngo tuganire Ego no kunaje hirani ndagushimiye no kuri kubona abantu muri higaniro n'umwanya tumaranye kandi ikindi gihe cyose ko ndabivuga ikintu cyose kizo kirabi wacu ukabona ko hakaba umutumire ko muri yo gati urampuzana naka cyane ikindi gihe uranyikora ko umwanya ntibuzakike muri nzu muronde kandi nzobasubira amahoro Ego cyane iganiro Ego murakoze inshuti namwe bagenzi mwakurikiranye ikiganiro rero turabashimiye tuzosubira mu kindi kiganiro mwari kumwe nanje Irere uri nkuru naho ubutaha